nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Muri irya minsi Yesu yabaye abigishwa biwe ati, nk'uko byabaye mu minsi ya Noe niko bizoba no mu minsi y'Umwana w'umuntu. Abantu bararya bakanywa bakarongora bakabigwa gushika kuri wa munsi Noe yinjira mu bwato, isegenya ikaza ikabatikiza bose. Nuko byabaye no mu minsi ya Loti. Abantu bararya bakanywa bakadandaza bagatera bakubaka. Yamara umunsi Loti ava i Sodoma, Imana irungika imvura y'umuriro irabatikiza bose. Uko niko bizomera umunsi Umwana w'umuntu azoserukira. Uwo munsi uzoba ari hejuru ku nzu, yasize ibintu vyiwe imbere mu nzu, ntamanuke kuvyakira. Uzoba ari mu murima, nawe ntasubire imuhira. Nimwibuke umugore wa Loti. Uzoba arondera kuzigama amagara yiwe azoyata, nawe uzoyata azoyazigama. Ndabibabwiye, muri iryo joro abantu babiri bazoba kumwe ku buriri, umwe azofatwa uwundi ntafatwe. Abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe, umwe azofatwa uwundi ntafatwe. Abantu babiri bazoba kumwe mu murima, umwe azofatwa uwundi ntafatwe. Baraheza baramubaza bati, mbega Mukama, bizobera hehe? Arababwira ati, ahazoba umuvyimba hose niho ibisiga bizokoranira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bisoma vya mbere turabandanya tuzirikana ijambo ry'Imana rizananye mu gitabo c'ubwitonzi. Ubwitonzi uyu munsi bukaturera busubira kutwibutsa kutagwa mu bujuju bukomeye cyane imbere y'Imana. Mbona bwo mu buhe n'ubu twumvise ubwaho abantu dushobora guhendwa n'ubwiza, ubukuba canke ubuhambazi bw'ibintu bimwe n'Imana yaremye, tukabisubiriza umuremyi wavyo. Ubwo n'ubujuju buhambaye bwose. Gusubiriza umuremyi ibiremwa yaremye. Nk'umuntu yahinguye nk'iyi shusho y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, nyina wa Jambo, ugaca usanga n'igihe umuntu agarukiye gusa kuri iyi shusho akabona ko ari nziza, mugabo ntashobore kubona ubwiza buriko bumenyeshwa n'iyi shusho. N'iyi shusho nuko nafatiye ku shusho ya Bikira Mariya, reka dufatire ku kindi kintu gisanzwe. Nk'umuntu agahingura nk'intebe nziza, ukabona ko ari nziza ukayitangarira rwose, mugabo ukagarukira ngaho ntubone ingene ikwereka ubwiza n'ubuhambaza ubwenge ubuhinga bw'uyo muntu yayikoze. Mu kuvuga ushobora gusanga kurya bidushikira abantu, ugashika mu kintu ciza ugaca ugarukira ngaho ukagiheramwo. Umusore agashika imbere y'ubwiza bw'umwigeme agaherayo, ugasanga yaciye inkonda, yatangiye no kugabana ivyo atagira. Cyangwa umwigeme agashima umusore, abigeme bose bashima abasore bafise ibiguvu bamwe baterura ivyuma bikomeye, ugasanga yahezeyo. Kandi iyo umuntu atemeye guca araba cyangwa n'ibindi byose, ugasanga turiko turaraba ibintu byo ngaho hanze, ariko ugasanga ntibyadufashije kugaruka imbere y'umuremyi ngo dupfukame dusenga Imana y'ukuri. Cyangwa n'ibindi bintu byose dukunda. Hariho nk'abantu ku munsi w'Imana basenga amagara meza, bakinonora imitsi, bagaherera ngaho bavuye kunonora imitsi, bakanywa inzoga, bagaca bataha. Umunsi w'Imana, umunsi w'umukami wabo ntacyo wavuze.
atari uko kwinonora imitsi ari bibi, na jewe hari igihe nzibuka ninonora imitsi nkayinonora ngira nti kugira nje gusenga umuremyi nonokewe meze neza n'umubiri wanje usenge neza Imana. Cyangwa ugasanga umuntu hari amasiga bita ngo abasenga siniya, umunsi w'umukama ni iminsi inkoko iraryoshe yo mu gatumba canke ifi yo ku kiyaga, ugasanga umunsi wiwe wose w'umukama nico byasubiriye ukugira urukundo rudasanzwe twategerezwa kugira umuremyi, mbere tugapfukama tukamusenya tukamuninahaza. Si ibyo gusa, urabona ibyo twari twigana n'abandi hano nko hagati mu gihugu, abakristo kuko bakunda isoko, barakunda isoko cyane, ugasanga mu mwitwariko wabo ku munsi w'umukama huzuye isoko. Nigeze guca mu misa si wo mwitwariko wa mbere, uno munsi ndaja mu isoko kuko inarebana gake hamwe hamwe, ndaja mu isoko hanyuma mugabo ndahitana imisa kwa patiri, ndahitana imisa kwa patiri. Siyo ifise nogira nti ubuhambazi bwa mbere mu butuma bwira ati ndaza kuja mu isoko numva ko mbanje gusenga Imana impe n'umutima, umukama ampe n'umutima njana mu isoko. Ushobora gusanga aje mu misa arazi ko agiye gushora ikintu ciwe cyangwa agiye gusuma, kandi arazi ko aza kugicira amahera atagenda abesheramwo arondera inyungu y'umurengero, kandi akaza gusangira kuko umwitwariko nturi muri uwo agiye gusenga isoko mugabo kugira ngo aheze ibwirizwa akure isibo. Gaca usanga igihe dusenga Imana gutyo ntiduheza ngo dushikire ivyamwa vy'ubukiriro, ubukiriro bw'amahoro. Nibirero uyu mwanditsi ariko aragira ati hari incabwenge nyinshi afatiye ku Bagereki bamenye ibintu by'ubwenge mugabo ntibarenga ngaho, birabananira kumenya Imana y'ukuri ngo bapfukamire Imana y'ukuri. Hamwe ku rugero ku ruhande rumwe akagira ati mbere si uko buca bahambarirwa nyine ngo bakubitwe inkoni bayibavunire ko, mugabo hariho akantu katariko n'imiburiburi bari kwibwira bati uwahinguye ibi bintu ategerezwa kuba ahambaye. Ariko si bo bonyene, ni ibintu biri mu mico y'abantu, ni ibintu biri mu menganiro y'umuntu. Iyo ashitse mu kintu cyiza agaherayo ntamenye kugisubiza mu kibanza caco ngo bimuhe kumenya ikibanza ca mbere c'umuremyi nyene vyo, umuntu agaca usanga mbere yishize munsi yavyo, yishize munsi yavyo. Kera abantu bataramenya Imana y'ukuri barasenga ibinyenyeri, bagasenga izuba, bakabona umenga izuba ntiripfa, mugabo izuba n'ikiremwa. Abahinga baravuga yuko Imana ishobora kuriha imyaka yaryo yose rikaka rigaherengetera rikazima, nuko gusangira n'ikibiri imyaka myinshi. Si kimungu rero, si Imana, ni ikiremwa nisubire mu kibanza cyayo, si Imana. Ushobora gusanga n'ubu hariho abantu bacemera yuko hica ariko Imana biriho, ariko kandi uyu munsi hari ibindi bintu dusubiriza Imana. Nta bantu ubona ko baba nko mu mugambwe bagasenga umugambwe, cyangwa bagasenga ivyiyumviro by'inkwano politike, ugasanga babisubirije ingingo y'Imana. Abo murabona n'abantu bashobora gusenga nk'akaroro kandi amafaranga ikigwamana kindi, bagasenga amafaranga bakayasubiriza umuremyi. Umuremyi n'ingingo yiwe ntaco bivuze, franga tu. Abantu basenga ivy'akaryohera mubiri, ibimungu vy'iki gihe nuko biraba neza, nitubona umenga ni ibintu vyaheze hariya muri kahise k'indengagihe hariya kure mu myaka ya kera. N'uyu munsi shetani irafise amayeri y'ukungene ihenda umuntu ikamuzirikira ku
ku bwiza bw'ibiremwa, ku buryohe bw'ibiremwa, kugira ngo imuhume amaso, imuzibe umutima, ntiyigere yumva umuremyi, mbere agaca yishira munsi y'ibiremwa. Kandi ari we Imana yatoye ngo aserukire ibiremwa. Niwe kiremwa kidasanzwe gishobora kuyaga n'Imana kugira ngo kinaserukire ibindi biremwa imbere y'Imana. Nico gituma igihe cyose umuntu adasenze Imana y'ukuri bimuhindukirirako, ntasubira kumenya neza ubwenge bwo gutunganya ubuzima bwiwe n'ivy'Imana yaremye, tugaca tubitunganya nabi. Dusaba Mukama kugira ngo natwe iminsi yose tumenye gusenga Imana mu kuri, ibintu byose biringanizwe neza, bigira ikibanza cyabyo, ntibyigere bisubira umuremyi. Mbere mu kungena umuntu aseruka agapfukama mu kuri imbere y'Imana, bituma n'ibiremwa bihezagirwa kubw'umuntu ari imbere y'Imana mu kuri, ari imbere y'Imana mu kuri. Umuntu iyo amenya kwitura Imana neza mu kuri, bituma yumva agaciro n'iteka ry'ibindi biremwa byose ku rugero rwabyo, ku rugero rwabyo. Cyo gituma igihe cyose umuntu yiyonkoye ku muremyi, amera kurya Yesu Kristo nabitubwira, akujya kwishami ryiyonkoye ku giti. Mu nkuru nziza Yesu arabandanya atuyagisha ku bijanye n'umunsi w'ihindukira ry'umuntu ntahazwa, agasubira kutwumvisha yuko ntawuzi umunsi n'isaha. Uko twabizirikanye, uko kutamenya umunsi n'isaha ni ukugira ngo aha agaciro n'iteka umunsi wose w'ubuzima bwawe. Nugira nti uriya munsi umeze nk'icegeranyo cy'iminsi yose twagiye turaba, umeze nk'umusozo w'iminsi yose twagiye turabamo. Tubwire Kristo. Abantu mwaciye mu mashuri mwize ibijyanye na composition, conclusion isanzwe yanditswe muri introduction na development. Uriya munsi ukonkliwa ubuzima bw'abantu, ibyawo biri mu kungene tugenda turabaho umunsi wose w'ubuzima bwacu. Si ibindi bintu kumbure bihanitse bizotugwako, oya, ni ukungene twagiye turebana muri Imana. Nicyo gituma mwumvise Aheza agira ati ngo kuri Noye ngo barajya baranywa bakagira ikintu kibagatera, kuri Loti kwari uko nyene, ibi by'ubuzima bwa misi yose. Mugabo aba barabiwikiwemo kuko ntibigeze babibanamwo n'umuremyi, ntibigeze babibanamwo n'Imana. Nico gituma ubuzima izeduka zabawikiye bagasanga bagiriyemo. Suko kudandaza ari bibi, suko kurongora no kurongorwa ari bibi. Abandanya murongorwa bandanya nta kibazo, abandanya mudandaza bandanya sio hari kibi. Mugabe ikibi kubibamwo nk'uko umenga Imana ntayiriho mu buzima bwawe. Ariko kandi uyu munsi Shetani iramayeri irashobora kukubwira iti igaragaze nk'uko umenga ubaho nk'uko Imana iriho, ariko muri yo utariho cy'ukuri, kuko twarashyize Imana imbere. Kamene ntutoke nk'umuntu atazi Imana. Muri iyi mparo ya nyakubahwa Varisito uboneka ngo tutashyize Imana imbere, agatera ibisabisho intango z'amanama, mugabo umutima w'igisabisho ntari muri we, akavuga ibintu by'Imana mugabo umutima wabyo nturi muri we, kuko twashyize Imana imbere. Kamene ibwirizwa shingiro ryawe bari gufata, mugabo umutima wo gushima ni Imana imbere mu ndinganizo, mu bipapuro, si imbere mu mutima. Harasi ni byiza, hasigaye mugabo yuko yinjira imbere mu mutima, kugira ngo ukudandaza kwawe, ukuba mu mugambwe kwawe, ugukina politike kwawe, ukurongora kwawe n'ukurongorwa, ukuvyara kwawe bibe koko uguhura n'Imana, kugira ngo ahizozira izisange musanganywe. Tubwire Kristo.